mwabari mu nzira ya Yesu nimusinzire kuko mumaze gusinzira haleluya. Imana ishimwe cyane. Ku izina nitwa Abeli Mbonimpa, ndabahaye ikaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Turagiye kuganira ijambo ry'Imana ritubwira ngo rondera igikorwa uzokwerekana kizoshobora kukujabutsa rwa ruzi kuri wa musi. Mbega mwene data wowe ufise imirimo, wowe ufise ibikorwa uzokwibutsa umwami Yesu ukamubwira uti narakoze, narafashije, naritanze, narakoze ibi na biriya, byose tugiye kubiraba mw'iri jambo ry'Imana. Mana ishimwe cyane, nguhaye kaze mwene data. Reka dusengere iri jambo tugiye kwakira. Mwami wacu wera wo mu ijuru, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakweretse uyu mwanya tugiye kwinjira mu ijambo ryawe. Hezagira umuntu wese agiye kumva ubutumwa bwiza, maze mwami atangure gushira mu ngiro ijambo ryawe rivuze. Ndabigushimiye mwe muyerabane nanje, kandi ubwiza bwawe bane n'ishengero ryawe n'abera bose, mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Mwene data, tugiye kuraba jambo ry'Imana riboneka mu vyahishura Yohana igihimba ni ca 19. Turasoma ku murongo w'indwi n'uw'umunani. Tugiye kuraba ijambo ritubwira ibikorwa. Mbega ibikorwa ugomba gukora nibihe? Ni niryo jambo ry'Imana tugira ngo dusangire. Ibikorwa umuntu wese agomba kuba akora. Vyahishura Yohana igihimba ca 19 umurongo n'uw'indwi. Dusome mu izina rya Yesu. Tunezerwe duhimbarwe tuyihe icubahiro, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye, kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. Amen. Ibikorwa byo kugororoka by'abera. Mwene data, ibyo bikorwa nibihe? Ndagira ngo turabe ibyo bikorwa bibiri tubwira. Mwene data, wowe ufise igikorwa uzokwerekana niwashika kuri rwa ruzi, kugira ngo uruzi nigwanka kukwemerera kurengana, uzoca urwibutsa ibikorwa wakoze. Mu yandi majambo ni imyambaro. Hano tubonye yuko hari imyambaro ngo tunezerwe duhimbarwe, kuko ubukwe bwa wa mwagazi bushitse, kandi umugeni wiwe ariteguye, kandi uwo mugeni yahawe kwambara imyambaro yera. Iyo myambaro yera ni iyihe? Ni ibikorwa by'abera. Ivyo bikorwa nibyo tugiye kuraba. Mwene data, urashobora kuba wibaza kuri umukristo, urashobora kuba wibaza kuri umunyedini, urashobora kuba wibaza yuko uri uw'imbere mu idini, ariko ngira ngo nkubwire idini nyakuri ni iyihe. Umusavyi w'Imana intumwa Yakobo yaratubwiye idini nyakuri. Mu cete ca Yakobo igihimba ni ca mbere umurongo n'uwa 27 haravuga ngo idini itunganye itagira gasembwa imbere y'Imana Data wa twese, no kuraba imfuvyi n'abapfakazi mu marushwa yabo, no kwirinda ngo ntiwanduzwe n'ivyisi. Amen. Mana ishimwe cyane. Idini nyakuri. Wewe mukristo uri mu idini, wewe mukozi w'Imana uri mu idini, wewe uri murashuguri kurondera ibyubahiro, wewe uri kurashaka kugira ngo abantu bakubahe, banza wibaza ibi. Mbega mu idini uri murakoreramwo, mbega mu bikorwa uri murakora, woba umaze kwita imfuvyi n'abapfakazi? Ndagira ngo nibutse abantu benshi, ndababwire nti imfuvyi n'abapfakazi byavuzwe kenshi muri Bibiliya bigarutse ko kenshi. Intumwa
Yakobo yarabivuze, n'intumwa Pawulo yarabivuze, ndetse n'umwami Yesu yaravuze yuko ijambo rya mbere azoherako mu guca urubanza azohera ku majambo akomeye cyane, ayo tugira ngo tuze kuraba mu kanya. Yesu yaravuze amajambo akomeye, ingene azoca urubanza. Azobanza kubaza imirimo wakoze, imyambaro wambaye, ngo hariho umuntu bazosanga atambaye impuzu y'ubukwe, ngo bazocamuboha bamufate bati mumukure hagati mu bandi, mumuterere hanze, mumuboshe amaboko n'amaguru, mumuterere mu mwiza, kubera yuko yaje atambaye impuzu z'ubukwe. Impuzu z'ubukwe ni izihe? Ni ugufasha imfuvyi mwene data, fasha abapfakazi. Mu gihugu iwanyu harimo abapfakazi, mw'ishengero iwanyu harimo abapfakazi, babandi banyakuja, hariho abantu bacitse amaboko, hariho impumyi, hariho abantu bagenda bacumbagira, hariho abantu bakeneye gufashwa, hariho abantu bakeneye kwitabwaho. Wowe uri cubaho ugapfa umugenda ukabasengera, ukababwira ijambo ry'Imana ryo kubaremesha, ukababwira uti Yesu arabakunda, Yesu arabapfiriye, kandi wagira icyo ufise ukagenda ukijanye. Mwene data, iri jambo ry'Imana ririmo rirakubwira ibikorwa by'abera. Yesu Kristo mu guca urubanza azoca urubanza akurikije ijambo rikomeye yavuze mu butumwa bwiza bwa Matayo, igihimba ni ca 25 umurongo nuwa 31, aho umutwe w'amajambo atubwira ngo gucira amahanga urubanza. Amen. Imanza zigiye gushingwa, urubanza rugiye gucibwa kugira ngo abantu bahabwe ibyo bakoreye. Mwene data, ufise imirimo uzokwerekana uwo munsi, imirimo, kwitanga, gufasha abababaye, gufasha abapfakazi n'imfuvyi, gufasha abagize ibyago. Ivyo nivyo bikorwa byo kugororoka. Haleluya. Reka dusoma ayo majambo. Gucira amahanga urubanza. Bwa bundi byakabaye yuko urubanza rwa mbere ruzosomwa, bazobanza kubaza ati wakoze iki, wakoze iki, wakoze iki. Reka twumve ico Yesu yavuze. Ariko umwana w'umuntu ahazozira, afise ubwiza bwiwe, ari kumwe n'abamarayika biwe bose, niho azovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga ziwe, nawe azobarobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Intama azoziherereza iburyo bwiwe, impene nazo ibumoso. Imana ishimwe cyane. Hano Yesu yerekanye ukuntu bizogenda, ngo azoza afise ububasha n'ubwiza. Uwo munsi nta jambo uzoba ugifise. Nimba utafashije abapfakazi ntibizabigikunze, nimba utafashije imfuvyi ntibizabigikunze, nimba utafashije abanyororo, nimba utafashije abarwaye, abari mu bitaro, nimba utafashije abagize ibyago, ntibizabigikunze. Mwene data, no kubwira ntirondera imirimo izogufasha kurengana rwa ruzi, kubera yuko niwamara kwashika urwo ruzi ruzokubwira ruti hariho abantu bariko bararira, hariho abantu bari bakeneye gufashwa ariko utitayeho, hariho abantu wagombye gufasha ariko utafashije. Ivyo nivyo bikorwa by'abera, ivyo nivyo bikorwa, iyo niyo myambaro. Mwene data, rondera imyambaro hakiri kare, rondera imyambaro vuba. Mana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ingene imanza zizocibwa n'amajambo azokoreshwa. Umurongo wa 34 haravuga ngo, maze umwami azobwira abari buryo bwiwe ati, nimuze abo data yahezagiye, muragwe ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Mana ihabwa icubahiro.
mwene data warateguriwe ubwami uhereye ku kuremwa kw'isi. Imana yaradukunze uhereye ku kuremwa kw'isi idutegurira ubugingo budashira. None ubwo bugingo uzobwinjira mute? Uzobushika mute mwene data? Banza wisuzume. Abateguriwe ubwo bwami tugiye kumva ivyo bazobwirwa kubera ko bakoze bitanze. Umurongo wa 35 Yesu azobwira abari buryo bwiwe ati, nari nshonje murangaburira. Mana ishimwe cyane. Mwene data, ubwo ntabashonje utagaburiye. Nari nshonje murangaburira. Banza hagarikiraho wibaze. Hari umuntu ashonje waramugaburiye? Ico ni kibazo. Nari mfise inyota mu mpiconywa. Twibuke rya jambo Yesu yavuze ngo, uzoha urwato rw'amazi umwe gusa mu bakozi banje, ngo azobiharugwako nk'umukozi, azobiharugwako nk'umuvugishwa, azobiharugwako nk'umuvugabutumwa. Niwaha urwato rw'amazi umukozi w'Imana, mwene data wije gutanga, kuko nutatanga uzosanga rwa ruzi rwagutangiriye ruzoba rwuzuye rusebereye, ntabwo uzoshobora kururengana. Ijambo rya gatatu, nari ingenzi mu mpindaro. Mwene data waratanze indaro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwibuke gutanga indaro, kuko hariho n'uwabikoze asanga yahaye indaro abamarayika atabizi, ntiyarabazi. Uwo ninde? Ni Aburahamu. Aburahamu yabonye abagabo batatu baje barushe, basa n'abariko baragendagenda barengana. Arabahamagara, nako arabasanganira, arabafungurira, aboza ibirenge, arababwira ati nimuruhuke. Ategura amazimano, arabazimana. Mwene data wibuke gutanga indaro, wibuke kuzimana, wibuke kwakira abashitsi. Hari abantu benshi banse kwakira abashitsi nk'uko bikwiye, maze barabikengera barabisuzugura. Ariko tubonye igikorwa gitoya mu bikorwa ko ari cyo kizobazwa kuri wa munsi. Ica kane, nagenda gusa muranyambika. Haleluya. Mwene data, hariho abantu bagenda gusa warabambitse. Hariho abantu bagenda bamenya batagira gahuzu, warabambitse. Yesu azoshimira abantu bamwambitse. Iyo ufashije ujya mugorwa n'ujya mukene n'ujya murushwa, ubu uri murafasha Yesu, ubu uri murambika Yesu, ubu uri muratabara Yesu, ubu uri muramugirira neza Yesu, ubu uri muramutabara, kuko Yesu agaragara nk'umuntu akenye, kuko Yesu yaravuze ngo imbwebwe ziri n'imyobo n'ibiguruka biri n'ivyari, ariko umwana w'umuntu we ntagira aharambika umusaya. Mwene data, Yesu ntagira aharambika umusaya, kuko umunsi yavuka yarabuze ahavukira, ajyamikwa mu bwato bw'inka mu ruhongore, ahantu hanuka, ahantu hasivye hononekaye, kuko yabuze umwanya mu ndaro. Jambo ry'Imana riratwereka ko yabuze umwanya mu mahoteli, mu ndaro mu Kirundi arizo hoteli mu Gifaransa, ahantu h'uburaro, hahandi baraza abantu b'abanyacubahiro. Yesu yaje ari umukene, n'abavyeyi biwe barabakene, ariko mwene data byashakirwa yuko abayuda bamwakira, bakamuha uburyamo bwiza, bakamwakira. Isi kazogira amateka meza, ariko none isi yagize amateka mabi. Isi yarabuze ijambo ryiza yovugwako, kuko umwana w'Imana yaraje avukira mu ruhongore. Ako n'akamaramaza mwene data. Nuko rero ijambo rya gatanu riratubwira ngo nari ndwaye muza kuraba ukomeze. Iryo ni ijambo rya gatanu. Yesu Kristo waragiye kumuraba mu bitaro, mu bagwayi, muri babandi basinzikaye,
muri ba bandi barushe bagowe, hariho abantu benshi bagwaye bakeneye ubutabazi, hariho abantu benshi bagwaye bakeneye ubufasha, hariho abantu benshi bagwaye babuze ingene bokira, hari indwara nyinshi z'abantu bagwaye mu mutwe, abagwaye asima n'igituntu, abagwaye sida n'abagwaye indwara z'ubumuga, abagwaye amadiyabete n'abasinzikaye. Wopfa umugenda ukabaremesha, wopfa umugenda ukababwira ijambo ry'ihumure, wopfa umugenda ukababwira ijambo ry'impemburo. Burya umuntu niyo ubuze icyo umuha ukamubwira ati Yesu aragukunda, ukamushikako, ukamurambikako ibiganza, ukamusengera, ukamwaturako amajambo meza, Yesu azoguharura yuko wamugendeye, wamusanze hariya agowe, arushe, ananiwe, atagira cepfo ca ruguru, nka kumwe Simoni umunyakurene yamutwaje umusaraba, abandi bariko baramushinyagurira, bamutyoza, bamutuka, bamukengera, bamusuzugura. Yesaya nawe aravuga ngo yarajanjaguwe, aracuranguzwa, arashishagurwa, yakuwe mu isi y'abakiriho. Ninde yabibabaye? Ninde yabyitwararitse? Mwene data, imimyore yiwe niyo gusidukiza. Yesu agaragara nk'umuntu agowe, arushe, akeneye ubutabazi. Ubwo butabazi ninde? Imana iravuga ngo niwatabara umurushwa ngo uguranye Imana, niwafashe umukene ubufashije Imana. Uno munsi isi iratunze, iratunganiwe, iratekanye, ariko amahirwe yo mu isi agenda kwa shetani. Abantu bariko baratwenga uno munsi ejo bazorira, abatunzi uno munsi ejo bazoboroga. Jambo ry'Imana avuga ngo nimurire yemwe batunzi muboroge, mwiyambika amagunira mwisige iminyota, kuko ejo muzobona ibara. Ubutunzi bwanyu bunyengeterewe n'ingese, ubutunzi bwanyu buraboze, impuzu zanyu ziriwe n'ingese. Mwene data, niwumvishe ijambo ry'Imana ririko riravuga. Ijambo rya gatandatu riravuga ngo nari mwibohero muza kundaba. Iryo ni ijambo rya gatandatu rizobazwa abantu, abari mu gasho, abari mwibohero. Woba warabagemuriye, woba waragiye kubaraba, woba warabasengeye, woba warabagezeko, woba warababwiye ijambo ryo kubaremesha n'iryo kubahumuriza, kugira ngo hariya mu gasho naho nyene habwirwe ubutumwa bwiza. Mboneyeho no kubwira abanyororo, umuntu wese ari mu munyororo, niwige kuvuga Imana no kuyikorera aho nyene mu gasho, niwige kuvuga ubutumwa aho nyene mu gasho mu munyororo, niwige gukorera Imana aho nyene uri. Nimba hari umuntu akeneye gusengerwa umusengere. Ndagira ngo mbwira abantu bafise abantu bari mu munyororo, mubagendere, mubagereko, mubabwire muti hagarara mushikame, Yesu arababona, Yesu ari kumwe namwe. Abari mu gasho n'abari mu mpimba, birashakirwa ngo usuzume urabe ico wapfungiwe. Wapfungiwe iki? Wahowe iki? Mbega wahowe ubusa canke wahowe iki ukuri? Nimba wahowe iki ukuri, pfukama wihane, waturira Imana, uyubwira ati Imana herabaho ndi mu munyororo mu gasho, ndasabye untabare ungarukireko, ndasabye ungendere mu munyororo, untabare undokore, ndasinzikariye aha hantu. Maze umere nka wa mwana w'icangazi yari yabwiye se ati mpa umugabane wanje, arabujana, ageze mu mahanga byose bimuhererako. Hanyuma ariyumvira ati kwa data hari ibintu byinshi cane, barabirya bagaheba bakabisigaza. None rero mve hasi nje kwa data mubwire nti data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibigikwiye ko nitwa umwana wawe. Mwene data, pfukama aho uri mu gasho mu munyororo, ubwire data ati ntibikwiye yuko nitwa umwana wawe, ntibimbereye no gutora utuvunguka dukoragukira munsi y'ameza yawe. Mwene data wihane, Yesu niyumva isengesho ryawe aragusanganira. Jambo ry'Imana riravuga ngo se uwo mwana yamubonye akiri kure, arahaguruka ariruka aramusanganira amugumbira, ati umwana wanje yari yarahavye arahabutse,
wari yarapfuye none arazutse, mumubagire ishuri nuze, mumwambike impeta ku rutoke. Haleluya, Imana ihabwa icubahiro. Yesu aravuga ijambo rikomera, avuga ngo mwijuru abamarayika bahimbaza Imana bakagira umunsi mukuru iyo umunyabyaha umwe yihanye. Ndagira ngo mbwira abari mu munyororo mwihane, Yesu arabagendeye mu bohoke, mwakira intsinzi, mwakira agakiza, mwakira ubugingo budashira mu izina rya Yesu. Haleluya, iminyororo iradohotse, iminyororo iravuye ko, abantu barabohotse, abanyororo barahembutse mu izina rya Yesu. Nawe ubohewe mu byaha urabohotse, nawe ubohewe mu busambanyi urabohotse, nawe ubohewe mu kaborerwe urabohotse mu izina rya Yesu Kristo. Nawe ubohewe mu byisi byakunyoshe, ubutunzi bwarakunyoshe, ugumushaka ugira itama, ugahahamira ibyisi n'amaronko, byose biratembagaye urabohotse. Tangura witwararike ubwami bw'Imana no kugororoka. Ibisigaye mwene data ndagira nkubwire ngo ibisigaye ugiye kubyongerwa, urabyongewe mu izina rya Yesu Kristo. Ibisigaye uzobihabwa. Igikuru ni kwitwararika ijuru, igikuru ni kwitwararika ubwami bw'Imana. Yewe munyororo waboshwe n'ubusambanyi bohoka, yewe munyororo waboshwe n'ubusuma bohoka, yewe munyororo watwawe n'urumogi bohoka, ubutinganyi bohoka. Abantu mwese mwagiye mu bibazo byo gushurashura bohoka, abantu bahukanye bohoka. Ibyo byose n'ubunyororo, ubwo bwose n'ubupfu n'ubuzimire. Niwongere kwihana wakire umwami Yesu arakugendeye. Haleluya, Yesu aragusanze aho uri mu gasho mu munyororo w'ibyisi byakuboshe. Yesu aravuze ati akira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Mwene data, ibyo bintu ko ari bitandatu tubonye nibyo Imana izokoresha mu guca urubanza. Tangura nonaha, kora hasi kubura hejuru. Hari abapfakazi hariya ku mutumbi wanyu, mu karere wanyu ntiwigura ja kure, mwishengeri wanyu, mu gihugu wanyu. Hari abantu bacitse amaguru n'amaboko, hari abantu bagenda ari impumyi. Rondera ibikorwa nyabuneka uzokwerekana kuri za ngazi uri muraduga ushaka kuja Siyoni ku rurembo rwo mwijoro. Yesu dosanga ahagaze akubaza n'ibi bintu bitandatu. Akubaze, muri ibi byose wakoze iki? Muri ibi byose witwararitse iki? Bene data bakozi b'Imana, mwoye kwirukanga mushaka kugwiza ubwinshi bw'abantu, canke kubaronkamwe amaronko, canke kubaronkamwe ibyubahiro, canke kwita amazina. Hariho abantu benshi bitwa ba revera. Revera ni izina ritagombye guhabwa umuntu, kuko ni izina rihabwa Imana. Musenyeri ni izina rihabwa Imana. Mureke kwita abantu ayo mazina, ahubwo abo nabo nibiteho imfubyi n'abapfakazi. Mwene data witwa revera canke witwa askofu canke musenyeri canke bishop, niwiteho abapfakazi. Ariko ayo mazina umenye ko ataco azokumarira kuri rwa ruzi. Nta n'umuntu n'umwe turumva yadugijwe izo ngazi z'ijuru ari uko bamuhamagaye revera, pastori, evangeliste, ayandi mazina sinzi, profete. Kugira ngo ugaragaze iyo mirimo nuko yigaragaza mu gufasha abapfakazi n'imfubyi. Haleluya, sigaho gezaho ibyo bindi byose by'ibiti n'ibyubahiro. Abakozi b'Imana bose hano nitubonye urubanza rw'abapastori ukwago, ntabwo tubonye urubanza rw'abaevangeliste ukwago, ntabwo tubonye urubanza rw'abavugabutumwa ukwago, rw'abavugishwa ukwago canke abigisha. Bose bapeperanirijwe hamwe, bose bapeperanirijwe hamwe. Ntabwo tubonye urubanza bw'abungere ba mbere canke aba kabiri, canke babandi usanga bubaha bababona bakabyaguruka maze babyagira nabo bakabona gusubira mu bibanza. Ntabwo tubonye ibyubahiro
bazoza berekana hariya hantu n'ahantu hakomeye mwene data. Ndagira ngo ntera kamo bantu muri Canada, mufashe imfubyi n'abapfakazi. Bantu muri Amerika, mufashe imfubyi n'abapfakazi. Mani habwe icubahiro abantu muri Europe, mufashe imfubyi n'abapfakazi. Nimuze twiteho abagowe, dukorera Imana. Umwanya ukiriho, umwanya ugiye gushira, ugiye kurangira. Nyamuneka rondera ibikorwa, shaka imirimo, shaka ibikorwa bizokujabutsa rwa ruzi, shaka ibikorwa uzokwerekana imbere ya Yesu, kugira ngo mwene data uzoshobore kurengana rwa ruzi. Imana itugirire neza. Mu kurangiza turabona ijambo Yesu azobwira abari bumoso. Abari bumoso ku murongo wa 47 naho reka twumve. Maze azobwira n'abari bumoso ati, mvi ruhande mwabivume mwe, muje mu muriro utazima wateguriwe wa murwanizi n'abamarayika biwe. Nari nshonje ntimwangaburira, nari mfise inyota ntimwamiconywa, nari ingenzi ntimwampa indaro, nagenda gusa ntimwanyambika, nari ndwaye, nari mwibohero ntimwaza kundaba. Za ngingo nyene uko ari 6 nizo Yesu azosomera abari bumoso. Woba mwene data ukiri muri abo bari bumoso, vayo garuka ibumoso iburyo. Haleluya! Nuve hari ibumoso uje iburyo. Kuja iburyo nugufasha imfubyi, kuja iburyo nugufasha abapfakazi. Haleluya! Kuja iburyo nukwitaho abakene n'aboro n'abakene. Kuja iburyo nukugendera abarwaye nugusura abanyororo. Kuja iburyo nukwicisha bugufi. Haleluya! Kuja iburyo nukwitwararika izi ngingo zizosomwa. Ibi nivyo bikorwa byo kugororoka nshuti y'umusaraba. Ibi nivyo bikorwa bizobazwa bakijijwe. Twabonye ijambo ry'Imana ritubwira ngo umugeni ariteguye ngo kandi yahawe kwambara impuzu zera. Kandi izo mpuzu zera ni zihe? Ngo ni ibikorwa by'abera. Ivyo bikorwa by'abera niyo myambaro, nkuko twabibonye no majambo. Reka twasozerere Byahishuwe Yohana 19 umurongo n'uw'umunani. Kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. Amen. Ivyo bikorwa mwene data, ibikorwa birakenewe. Muze dukora ibikorwa, muze twitwararike abandi, dusengera abandi, dusura abagwaye. Muze tugire urunani. Abari muri Canada, muze dukure hasi tugire urunani rwo gufasha abagowe, abarushe, imfubyi n'abapfakazi. Ndagira ngo nsozere ndababwira nti ngo hari uwibuka gutora ibuye inyoni zagurutse, ngo kandi ngo wanse kugarura impene ikiri hafi, ngo bucakanya ngo akabira nkayo. Hariho abantu bibuka kuja gufasha abapfuye, bagakusanya amahera ari uko umuntu yapfuye, bamugira bati mukusanya amahera yo kuja kumutwara mwirimbi mwitongo ry'abapfu, ngo niho twoshobora kumufasha. Ngo nayo ivyo bindi ngo tera iyo nziya, ngo ivyo uvuga ngo ntiharagera. Tuzoza gufasha ari uko twumvise bagiye kumufuba, bagiye kumuhamba. Mwene data, urafise ikibazo, urafise umwenda, witwararike aba bantu bo mu migwi 6 twumvise bakiriho bagihumeka, kuko nibamara gupfa niyo bimuhaye ntabakibiriye, kandi ntibiba bikimwanditswe ko yuko ari we wabimuhaye, kuko aba yamaze kuva ku isi, yamaze gushika mu yindi si. Ivya hano biba byibagiwe, ntabakigaruka kuraba. Fasha umuntu akiriho, fasha imfubyi zikiriho, fasha abapfakazi bakiriho, fasha
abagowe bakiriho, kuko niho iyo mirimo izo kwandikwako, ikandikwa ku izina ryawe. Imana idutabare. Reka turangize n'iri jambo ry'Imana dusengera wewe witeguye kugorora amaboko, maze ugatanga, ugaha imfubyi n'abapfakazi, ugaha abagowe n'abarusha n'abakene n'abatagira shinge na rugero, ugaha abo bose barushe baremerewe, bagowe, bakeneye ubutabazi n'umufasha, ukabagarukirako, ukabagendera. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo wewe witeguye kugira icyo ukoze, ndagira ngo twubike amaso dusenge, hanyuma Imana yiheshe icyubahiro ku bugingo bwawe. Witange maze ubikimazi kizima cera, niko kugukorera Imana kwawe kogira ikimazi. Ntushushanye n'iby'iki gihe, haguruka ugira icyo ukoze, maze witwararike izi ngingo zitandatu umaze gusomerwa, kugira ngo ujya munsi niwashika kuri rwa ruzi, uruzi ruzovuga rutirengana, ariko nutabara icyo wakoze, rwa ruzi ruzovuga ruti ibihe byarakurenganye kandi nta nicyo kibashije gukora, kuko umwanya waraheze. Turagira ngo dusengere umuntu yiteguye gukora umwanya ukiriho. Haleluya. Data ugororoka, mu izina rya Yesu Kristo yabambwe ku musaraba, Mwami ndakweretse uyu mwene data yiteguye kugorora ukuboko, yiteguye gupfundurura ikiganza, maze agafasha abagowe n'abakene, akitwararika kugira ngo yambare impuzu zo kugororoka. Izi mpuzu zo kugororoka n'ibikorwa by'abera. Ndasengera abera bose barimo baritegura kuzobona ijuru, abiteguye kuzoja bukagwaruzi bose, ubahe kugorora amaboko, bagorora intoke, maze batange, bafashe imfubyi n'abapfakazi. Mwami urakoze, izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndasengera umuntu yiteguye kurondera imirimo izomuha kurengana hahandi kuri wa munsi, kugira ngo uru rubanza Mwami azorutsinde. Mwami ndasabye kugira ngo udufashe, utugire neza, maze udehe kuguruka umutima, maze dutangure gufasha abagowe n'abakene n'abarushe n'abatagira shinge na rugero. Mwami ndabishimye nyenguruka, izina ryawe rihabwa icubahiro mu ijuru no mu isi, mu izina rya Yesu Kristo yabambwe ku musaraba. Amen. Mani habwa icubahiro. Mwene data wipfuza kugira ico wotwunganira muri iri jambo ry'Imana, ushobore kuduhamagara canke wandike komantere y'ico wumva wogomba guterera. Imana ihabwa icubahiro. Telefone nizi zikurikira: 1-800-588-777. Haleluya. Imana ibahezagire. Mwari kumwe na mwene so Abel Mbonimpa. Yesu abahezagire. Shalom. Ikangure bagenzi, umwami Yesu ari ku rugi. Ikangure bagenzi, ikangure bagenzi.